gitondo cyo kuri wa gatatu igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa Rusama umwaka 2021 niho umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yerekanye ivyaranguwe mu mwaka 2020. Mu vyaranguwe bikuru yerekanye nibi bikurikira: amadosiye bakiriye muri uwo mwaka uko angana, gukinga amatati, kunywanisha abene gihugu, itunganwa ry'imirimo. Umuhuza w'abarundi yatanguye yerekana iyo iki gisata cavuye, aho yerekana ko cavuye mu masezerano yi Arusha, kikaba catanguye mu mwaka 2010, kikaba gikwije imyaka irenga 10 kiri mu gihugu cacu cy'u Burundi. Kikaba gifise intumbero yo guhuza abarundi n'inzego z'igihugu mu gihe bibonetse ko izo nzego zarenganije abene gihugu. Mu byo bashoboye gushika ko muri uwo mwaka w'2020 navyo nibi: gutunganiriza umuryango uri ku mutumba Gahoma muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoki, imiryango yirukanwe mu bibanza vyabo muri komine Mutimbuzi zone Rubirizi bigahabwa umuntu umwe. Abakozi bitwariye Onatel ariko akavuga ko gushika ubu icyo kibazo kitararangira. Kurikirana rero umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana. Amuca cy'u Burundi urwego rw'umuhuza batangiye kujaho mu masezerano y'Arusha, niho abanyepolitike bagiye mu biganiro batabakwimira yuko urwo rwego rwojaho, hanyuma reza bagategekanya muri ayo masezerano mu ngingo ya 10 aho ivuga ibijanye no gutatura amatati n'ibijanye n'intwaro ibereye. Twagiye gutanga rero gukora neza mu 2010 niho urwego rwatangura gukora, byumvikana yuko urumaze imyaka 10 uriko batunganiriza abene gihugu. Dutanze rero ururero rumwe twoheza ngo tubivuge byose, twotanga ururero rumwe bw'abashoboye kutwitura turabatunganiriza, none abatwituye ntibyakunda ko tubatunganiriza, ariko muravye guhera ku rupapuro rwa 17 murabona umuryango ku mutumba wa Gahoma wo muri komine mu ntara ya Cibitoke ashobora kuba bahazi muri komine ya Mabayi. Abene gihugu batwituye bitwarira ubushikiranganje bwo bw'amazi, ubutare n'agataka hamwe n'ishirahamwe ryimba inzahabu, kubera bari barengeye mu mirima yabo bagakimba inzahabu batabaye mu zibukiro, imirima yabo barayirandura maze baheza bitura mu buza basaba ko mu zibukiro cyo kimwe n'abandi bene gihugu bari batanze amatongo yabo. Byarafashe umwanya utari muto, ariko turageza kumwumvikanisha. Mu nyuma turashika ku mwumvikano hagati y'ubushikiranganje ubujejwe hamwe n'iryo shirahamwe ryimba inzahabu, uburyo abo bene gihugu batunganirijwe bakaronswa amafaranga angana $65,333 y'amafaranga. Iyo dosiye rero ikaba yarasozerewe. Ini dosiye twovuga ni dosiye baramwe n'ubari yitwarira ushobora n'ubutungane muri senari y'intango ya Kanyosha, aho iyo senari yari yaje gutanga pension alimentaire kandi umwene gihugu yarayitsindiye. Tumaze kubica hirya no hino twashoboye kubumvikanisha, hanyuma iyo pension ashobora kuyironka iyo dosiye nanunga ikaba none yarabaye clôture. Hariho kandi dosiye yo mwene gihugu muri komine ya Mwakiro mu ntara ya Muyinga. Mwene gihugu ikomine yafatiye itongo irikoreramo imigambi y'iterambere, itamuhaye umuzibukiro, areza aratwitura ko cyari kibazo kimaze umwanya muremure. Tumaze kubumviriza abarongo ikomine n'umwene gihugu turabumvikanisha, aremera guha amafaranga mwamwe muri yari karasaba, areza kumvikana yuko yoriwa amafaranga angana na miliyoni 170. Dosiye nayo ikaba yarasozerewe. Iyi ni dosiye twovuga ni dosiye ya umukozi wo muri National de Poste nawe yirukanwe gaciye mu mategeko. Amaze kwirukanwa aritura sentare zibijejwe, urubanza ruracika ziramutunganiriza. National de Poste bakondana kuriha $4,700,000 n'ayandi ngaho gatonya. Abarongoye National de Poste babanza kunana gushikaho ahava aritura urwego rw'umuhuza. Amaze kutwitura turabatumako turabereka yuko urubanza rwabaye n'abantu kandi atari isaganirizo,
tukaza tukarumvikanisha maze umwe